Mwaramutse Mbayahaga yagarutse ariko kugira ngo ducungure umwanya reka tugire ko nk'umujyi w'ibisahira atonora tamira reka tumwumviritse. Yego bakundi ni Imana ibahezagire cyane. Yego. Barazoma amakomantere yabo kandi birampimbara. Biratera intege kubona abantu bakurikirana ibyo bashikirije. Yego. Umwaka wa 2025 umwaka waheze Mbayahaga ari umuntu amaze kugirirwa urukundo n'abantu benshi. Ni ibintu wakira gute, ni ibintu ufata gutega potra? Mbo bivuze ikimanyu no kugirirwa urukundo n'urwango bibangikanye. Ariko byose ni sawa. Igihambaye no kutagiranira urubanza n'umutima wawe. Ni byiza. Kuko iyo abantu bamaze kumenya umuntu uruhande ahagarara ko kumwitiranya biraheza bikagabanuka. Jewe nshima guhagarara mu ruhande gukuri ntitaye ku manza canke ku ngaruka zabyo. Rero muri ico gihe rero jewe nawurangije neza kandi sawa. Yego kwera. Okay, ico numva avuze vyo mu bisanzwe yugiye kuri ibintu byo kuvuga byo gusemerera uruhande rwose wabako usanga office abansi n'abakunzi ico gihe. Gusa ico ntokwemera no kuvuga ngo iyo umutima utakwagiriza kenshi na kenshi hagiye conscience utawuyifise. Sinzi ko nbango ntayufise mugabo hamwe abantu benshi bakrimine benshi burya nubwiye ngo bafise conscience bagiriza. Sino wo kwica abantu bane batanu kagumukomeza. Hari abantu benshi bibaza ko bari mu nzira y'ukuri baguma bica abantu kw'akarorero mugabo umutima kumva ntacu bagiriza ahubwo akiyita intwari. Nibutse ni blague kwa nubwo ko zari zibiri tware muri ryasoko yo mu Ruvumera hagiye bigeze kuyunguruza ahantu. Hanyuma hari umugabo yaza yiba amafaranga yiba abantu agaca yirukanga azatubwira ngo jewe ngo niyibira ngo abagamba gusa ngo umva we conscience ya claire ko yiba abagamba gusa. Donc ndashaka kuvuga ko hari abakriminelle benshi bafite conscience iri claire ko ata umutima atacubagiza mugabo bakoze bibi bomba yambaga se umukriminelle mugabo iyo umutima atakwagiza kuvuga ko uri mu nzira yo. Sino yes aho hagaze turahabona gusa usanga bitajanye n'ivy'Imana. Nibaza ko ico kinini bakwagiza Mbayahaga nuko nk'umukozi w'Imana utagomba guca uja mu bintu vya politike novuga y'akarenganyo iri mu Burundi. Kumbure mu bihugu bifite politike iri claire sinzi nka za Norway, sinzi ibihugu bifite politike itomoye nta kibazo muga politike y'u Burundi hamwe ubwicanye abantu bakoze amaraso ukazura washingira nta ico gihe usanga nawe ayo maraso mengo aca kwagira par proxy. C'est pas personnellement ndumukozi w'Imana no kwibara mu Burundi. Yego. Ati nkora ibintu ntitaye ku manza canke ku bizokurikira. Ariko kandi mbega iyo sindi mu ruhigi rw'abafana, sindi mu ruhigi rwo kugira ngo niteranye na naka. Umuhinga no yavuze ati ni wagomba kugira icupfa n'isi ntibizokugore uzohaguruka uvuga ukuri. Ariko nizere ko peut-être conscience kumbana ndaguhe benefit de doubt. Nizere ko utabikora kugira ngo bakugire deta wa onatur canke kugira ngo uronke izindi avantage. Nizere ko ubikora ariko conscience kubwira ko donc nk'ubu waretse kuguhemba canke bakukuye muri nature canke ko woguma uvuga ukonye. Nizere ko en fait atarinda en principe. Siasi no kwagiriza ko navyo nzi neza nta makontra nzi mwavuganye muga nk'umukozi w'Imana gushigikira leta y'ibigaba nk'abarundi akaburi ki umunsi numwe wovuga uti hari iki ikosa riko yakogwa ahantu abantu bigo baricwa buri munsi abantu bafungwa igihorera abantu bajya ibiturire abantu batebeje igihugu ukagumushigikira 100% ntihagire umunsi ushobora nko guhanura cyangwa kubaza ikibazo kujya twabonye ujya wundi mu patiri geze kubaza ati mbega yakazoza mutubwira imeze gute. Ico gihe jewe mbona yuko umenga ntaguri honnête personnellement niko je ndabona kiretse sinzi umuntu yavuze ngo kirazira ko wagiriza umuntu ko atari ko ari umuntu w'ikijuju ngo mwagiriza ko yagombye kugira ubujanje. Sinzi ko ni mu Congereza ndagira traduction. Kiretse niba ari ubujuje atari ubujanje ariko c'est l'un ou l'autre nibishoboka ko uraba leta y'Uburundi kuvuga ngo vyose bihagaze neza. Ivyo nibishoboka, c'est impossible. Zimuzotata. Urumva Yego. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntihagire hari hamwe duhagarara kiretse mu ruhande gukuri. Ubwo uravuga nyene ko abadede mu vy'ukuri ari abantu b'abanyakuri. Uravye ingene Burundi buhagaze ubu urashobora abadede utijewe mu ijambo ry'Imana ikintu kimbwira nuko noshikira dede ko ibintu byose bikora vyera de ko atakintu na kimwe cyo gukeba ko na kimwe cyo kunegura. Vraiment Mbayahaga vraiment niba usome
rimwe rimwe hari umushatsi uduga. abadushigikiye rero urumva abona bakunda kuri nkatwe, ego abatugwanije nabo turacabasengera Imana ibafashe bahinduke. Ndakwibutse ko mu bantu bagushikira cyane cyane abantu b'imbonerakure zizi ko ari groupe y'abateroriste ku isi yose, ugenda no kuri Google ushyiramo imbonerakure bakora ibyaha byinshi cyane mu gihugu. Ndakwibutse ko hari abantu benshi kuko nabivuze ubwo umushikira mugabo bafite ibintu byabagize by'amaraso mu Burundi. Eske mu vy'ukuri umva koko abantu bagushikira abantu banyakuri canke n'ibintu biri mu mutwe wawe? Ni sawa. Kuko birashoboka ko umuntu ashobora guhinduka. Abiyumviye ibibi ko bahinduka. Yego barahinduka. None ntuze ko Sawuli yahinduje nk'aka kanya. Yego. Bisaba kaya gato gahura n'umuco gusa. Kava mu mwijima ukamuga kanuka abona. Uno munsi abihaye canke bafashe ingingo yo kumva yuko bokwanka. Koko bo bibandanya canke bohinduka mu kuri. Sibo banyanka. Oya Bibiliya tubanga bo tugwana saba inyama n'amaraso. Ikiri muri bo nico kinyanka. Naco nticanka jewe, canka ikiri muri jewe. Kimuri wewe nawe ni nukuri ni Kristo. Ego. Yes, nuko ni Apotre Isidore Mbayahaga. Nta muntu nokirura cyangwa ndira umusaya cyahe ngo tuganira imanza waranyanka. Banze ko ari impemu mbi ziri muri bo. Mbayahaga ntitukwanka turiko turamera nk'abasesangura ibintu ukora n'ibintu uvuga tukarumenga harimo ibihushane. Iyo uvuga ko umukozi w'Imana ugacuvuga kuri mukuri gucikira leta ikora amafuti angana uko ivyanyamurenge ukunze kuvuga ko cyane ivyo Rwanda kuvuga ko cyane boce nabyo uvuga ko ntavyo nzi cyane muga nk'umuntu umukozi w'Imana ukumva uri muri politique de l'intérieur uri muri géopolitique ico gihe je nobona ko utaba uri umuhuza kuko hari gihe mbere wanashaka nk'abakozi b'Imana hari n'igihe n'ukuri akubona mugabo mbega waza ko aba bakozi b'Imana batigera bavuga ibintu ko batabo bibonye. Hari abakozi b'Imana benshi bazi abantu bishinga mu Burundi mugabo bacicitse ugati ndabivuze nshobora kuba nteye agati mu ntozi bigatera intambara kumbure niyo babinsaba mu camanza nzogenda nsure mugabo nta kamako kujya mu misa ngo nakanaramubonye yisha abantu mugabo barabizi. Donc yagira n'igihe ukavuga uti je ndabona ko ibintu by'abanyamurenge ibintu byo kwa Kagame ari cyo no bivuga ko umugabo nk'umukozi w'Imana sinshaka ko abanyamurenge abanyarwanda abahutu abatutsi basengera iwanje bumva yuko mpengamiye ahantu bace bwa butumwa nahora ntanga babone muri angle y'umuntu ahengamye babone muri angle y'umuntu afise ibindi bintu novuga ko akorera kuko avuga ngo ntakore Imana zibiri keshe na keshe umukozi w'Imana ntuzeye bisaba ngo mube makini mube wise isaba wisdom ntabwo je nk'ubu ndashaka kuvuga du n'importe quoi nta muntu uvuga ngo nkurikira nta muntu uvuga ngo ndiko najana mu ijuru ico gihe ndashaka kubico nshaka mugabo wewe mission wari ufise ya mbere no kujana abantu mu ijuru ico gihe ikintu cyose gitsitaza remember uragerageza ukaciyubara we nico kintu bakwagiza Mbayahaga ntabwo ari kukwanka no kubona gusa kumenga uri ikirira hatatu habiri akindi takwigarukamo tuzagaruka mu mwe mumbi hano wonya mu biganiro cyacu cuno munsi kujya kugaruka mu mwe mumbi simwuzuyemwo ndashaka muri nziza Ego ngo yes Apotre Isidore Mbayahaga n'umwaka wa 2026 abantu bose bamaze kuwutangura nizera ko bamaze kuwutangura neza cyane gose uno munsi tuza kwiga ku bitandukanye ariko kandi aho nza guhera kwanza mu buzima busanzwe. Apotre nk'umukozi w'Imana umuntu umutima wiwe ufatanye n'inda umuntu ameze gute? Umutima wiwe ufatanye n'inda umuntu ameze gute? Mwe muricaranye sinzi wa undi banguri kurondera umuhoro uri mu kwaha gwe uricaranye n'uwo muntu umutima ufatanye n'inda ugatangura kumubaza ngo ameze gute fata ifoto ushire ngaho turamubona ariko yanda Mbayahaga yinuvye ati ikibazo kumenga kiri mu mutego reka twumve umuntu afite ingorane zikomeye iyo bavuze ngo umuntu umutima ufatanye n'inda no kuvuga yuko uwo muntu mugabo iyo ni literale canke ni sens figuré kuri Mbayahaga ni both ni byose ariko umumenyesha makuru nawe naramurengeye akarimbi yoborwa n'inda aho kuyoborwa n'umutima ayoborwa n'inda y'inda rero yitege ku mutima ni wa muntu usanga ibyo akora byose ataraba inyungu z'abandi canke ataraba ibyo ari karonona pourvike inda yiwe yuzura nta bindi umuntu ayoborwa n'inda rero nta nama nziza yo kugira
nta kintu cyo kwanka umugayo yojamwo, guhemuka ntibimugora, n'uyo rero afise umutima uri hafi y'inda. donc guhemuka ntibimugora. Uwo muntu wowe umuzi Mbayahaga hari umuntu wowe uzi dans l'entourage ameze uko nyene? Definition yo ni nziza, wakoze kabisa, komereza aho nyene. Eh, mwe nabo bantu barahinduka. birashoboka ariko nta kindi gituma umuntu ahinduka uretse guhana na Kristo akaguhindurira umutima akakure. Iyo ahantu hari umugwi w'abantu benshi imitima yabo ifatanye n'inda, societe canke ahantu hahurikiye abo bantu haratera imbere. Oya, ntihatera imbere. None ntuhazi encore uyu mujunasi wewe wicaye muri ico gihugu nyene aho imitima y'abantu ifatanye n'inda zabo, ubona twarateye imbere? Ntibishoboka, yogorana kuko ntivyogorana, ntibishoboka nico tuma ubona ubundi utateye imbere. Mu mitima yacu ifatanye n'inda, ico tuma tudatera imbere. By the way, i Burundi twibukanye ko ari ico gihugu canyuma gikenye. Donc novuga ko kubona imitima ifatanye n'inda kiri mu vyo bituma Burundi tudatera imbere, kandi ntibinashoboka kubera n'ubu iracafatanye n'inda, ntituraronka umuchirurgien ngo ashobore kuyisepara. ni gutera imbere biragoye, ntibishoboka. iyo hari abantu mu kirundi hari umugani baciye ngo ntawe uronderera umukunzi ku mukunzi w'inda. Exactement. bavyumva cyangwa ngo ntawe usangira intama n'uwuyirya. Abantu ntiboja mu iterambere kandi bose ari abakunzi b'inda, bose imitima yabo itegekwa n'inda. Definitivement. Donc iyo niyo leta y'abadede, niyo leta ya CNDD-FDD, abantu bose n'abakunzi b'inda. Umukuru w'umutumba akeneye igiturire kugira akore iki, Gacimbira akeneye igiturire kugira akore kiriya. Ubu ngo na nyumba 10 ntuza no kugwanira ko banyumba 10 naho nyine ngo hari ahantu usanga hari amatongo manini, ugasanga naho bajya ku ikintu gushika no hejuru, bose n'abakunzi b'inda. Niyo mpamvu mutazopfa mukize, ibiturire ni vyinshi, abantu bafite imitahe ntibakipfa bayisubiye kuyizana. Urano bajya basaho bagerageje ko mwabagiriye mukabapfunga. Hari n'abandi benshi jewe nzi tuvugana personnellement bagerageje kuzakora utuntu two hiyo baca baratunyanganywa kubera donc ubwo bube gito. Ubu naho hamaze kuboneka internet na social media, bariko barabwirabwirana ubu kugira ngo ubundi butere imbere. Vyabaye umuzi wibuye impossible. Kubera iki? Merci Mbayahaga, iyo mitima yanyu ifatanye n'imizeze, umutima hamwe kugira ngo bafashanye, bashira hamwe inama n'umutima, baje muri rya terambere. Umwe wese usanga ari umuselfish, usanga ari wa muntu yikunda, n'ivyo bintu biba bibonetse ababona yuko bitoba byo gusangira n'abandi, ahubwo biba ivyiwe. Kagatima rero kukusahura gashakaza. Exactement. Ebana Mbayahaga, ico kintu ayo manota ndayaguhaye, usibye ko uri kuradekiva exactement iyo leta ushigikiye. Iyo ni definition, sinzi ko no bivuga. Ni hagiye munavuga je bamwe n'abavantriyo n'abapatriote, none abavantriote bakunda inda zabo, baba bariko barasahura. Donc nico novuga ko tugihurije ko kubera ubukunzi bw'inda bw'abarundi, kubera umunoho w'abadede, nta kintu na kimwe i Burundi gishobora gutera imbere. Ivyo byose ubona bipfa, imiti baba bayiriye, ivyo byose ubona bipfa vy'amazi, ivyuma baba babiriye. Donc hari ibintu vy'inda birenze. Rero abantu bakunda inda bari hamwe, biragoye yuko iryo terambere ryoba hagati yabo. Kuko umuntu akunda inda cyane, wabyo bavuze ngo umutima uri hafi y'inda, burya aba afise ikintu cyo kwifuza cyane. Iyo umuntu ameze uko, ni ukuvuga ntiyigera bumbwa n'ibyo afise, ntiyigera yumva hagijwe n'ivyiwe. Yamabona yuko umenga n'ibyo abandi bikwiye kuba gwiwe. Kuko uwo muntu aba ari mu ikintu cy'ikimanga mu mutima, n'urusuma nyenzi rurerure rutigera guzura. Iyo umuntu adashobora kuba rero umuntu abumbwa n'ibyo agenewe canke n'ivyiwe, akacagira umutima wo kubona ati nabijya byanaka byagomba kuba ivyo wanje. Uwo ni wa muntu adatinya no kwica uwundi kugira ngo amunyage ibyo afise. Uwo ni wa muntu agenda n'ishari y'iterambere rya mugenzi we. Rero iyo abantu bagiraniye amashari, no kuvuga umwe yubaka uwundi abomora, canke uwundi agasanura ibyo, canke uwundi nawe asaza agomba yuko iterambere ry'uwundi ripfa, ahubwo byose bikabagwiwe. Rero ku kibazo barubajije abivuze vyose ingene ya ntwara y'abadede bameze nuko nyene, ntibabumbwa n'ivyo bafise. Kera
Bon, atavuga ngo imishahara kumbura yaragabanutse ariko kera barasanga umuntu atunzwe n'umushahara. Umwarimu akigisha weekend akaja gusenga, ubundi akora akazi akagakora, umucamanza weekend akaja gukina umupira, ibintu nk'ivyo. Muri iyi minsi muzobaze mu Burundi, nta muntu n'umwe atunzwe n'ivyo afise, atungwa n'ivyo afise. Kumbura nkuko navuze imishahara ntigikwiye, mugabo buri muntu wumva ngo ndiko ndagura amatongo hariya, ndiko ndacuruza hariya, ndiko ndatuma ku bintu Dubai, ndiko ndagira ubunyango n'ubu. Ibiturire biri mu nzego zose. Kera ibiturire vyari mu bintu biharuye, ubu ibiturire biri presque mu bintu vyose. Bon, hanyuma hagaca hajamo kwiba nyene igihugu, ugasanga nakayagurishije igitara, nakayagurishije amakaye y'abanyeshuri, nakayagurishije imiti kwa muganga, ugasanga kwica bikajamo navyo ibintu benshi. Urabona n'urya mugabo wo muri Alicoto avuze ati nimureke ngaho kwiba abantu ngo turakwica, ngo udakize turakwica. Umuntu avuze mureke kunyaga abantu muramwica canke muhekaga kunyaga abantu. Donc ukuvuga exactement ingene intwaro ya CNDD FDD imeze ntishobora gutera imbere nyene kubera izo mpamvu uriko uravuga. Ndashima ko mubona ikibazo aho kiri, mugabo mufise problème ko mudakunda ko mugifise ico kibazo, muragitahora mugabo ntimubona ko mugifise. Nk'ubu sepa ubugwaye ingwara ukashobora kuidekiriva mugabo utazi kuyigwaye.